nje gushimira Imana kirangora nuko ndiko ndajugumira numva no kubivuga birangora. Amena. Dufise Imana ituvugira. Amena. Dufise Imana iturindiye ubugingo. Dufise Imana idakora nk'abana b'abantu. Dufise Imana itubereye maso. Amena. Umuririmbyi umwe niwe yaririmbye ngo ibigeragezo nshuti ni bibi, ngo iyo bije ngo urahangayika, ngo ari kuzohungire ku karago. Amena. Jewe mpagaze ngashima Imana. Imana yoyo ari nteturuye. Imana yaraye nteturuye. Imana yaraye impojeje. Imana yaraye ihojeje ishengero, kuko namwe ivyari bigira bimbeko ntabwo vyari koroha, ariko shima Imana ko idakora nk'abana b'abantu aho tutariyo y'ibihari. Ejo twari tuduze ruguru duherekeje umuvyeyi wacu, tugeze imatara ndonka telefone imbwira yuko inzu ihiye. Iyo nzu rero Imana yose twagize kurango yari yagiye. Rero mbanze kuva muhira kuko hari kare, umwana muto yafise imyaka 3 yambwiye ngo mpamagare akandi kana karibaga muri Sunday school ngo abariko kamusigara iruhande kubera umutware wanje ntabwo yari ahari, nawe yari yaraye ruguru ku rubanza. Amena. Hama rero uwo mwana aca arivyukira kubera itiro ryari riheze, kuko nenda mukomye mu itiro. Agenda arakunda yafutse kuca agenda kwatsa televiziyo, agiye kuyatsa amatara caragenda. Mugabo ngaho ni Imana ngira yaciye kura, acabona ivyotsi biriko bifumba mu cumba. Imana yose ico cumba ico ariko kirasha, nta muntu hajyamayo, ni cumba nakunda kuryama cyajyamamwe abakozi. Rero umukozi yaragiye. Rero uwo mwana aza guhamagara abashikiwe ngo nimuvyuke turahiye, ngo mu cumba kwa Denise harahiye. Bakibaza nimwe vy'abana. Aradodora nimuvyuke. Batinda baravyuka, nabo babona ivyotsi ni byinshi. Bavundurutse biruka uko nyene bameze. Abana b'abakobwa murabizi ntavyo kuza kuraba ico cumba kiriko kirasha, ahubwo birutse basohoka hanze bahamagara ko kana gatoya ngo dadi urihe, bakita dadi ngo urihe aho kuza kuraba biriko birasha. Amen. Munyuma rero baca bagenda bahamagara abahungu bamara abahungu. Amen. Abahungu mwubahwe. Amen. Dafise rero umwana w'umuhungu akurikira abo bakobwa, baragenda baramufura ngo wangu ni mukuru burofa bwanyu, kumba inzu igira ihere, ico cumba ibintu birimo byose birahiye. Kuko umukozi amaze kuhavara cyo afata ibintu byose vya stock nshira mu ico cumba, nari nimirije n'urubanza n'ibintu byose rero by'urubanza nari naguze nshirayo. Ya materuko yahiye ikibigwako, wa muhungu avyutse yakorotse gisoda, aca agenda afata ararondera ingene atarukira muri gwa rubeya, kuko murazi ko icumba kiba cugaye. Aca arondera ingene kwega ya matera kugira ngo yani ko basuka amazi ahubwo urubeya gwaba gwinshi, uko bazana amazi basuka kuri ya matera urubeya gwatera ruduga. Rero Imana tugira uyo muri ico cumba mwumva ko atakura yari hari. Ico cumba nta n'utsinga ruriyo, nta na prise iriyo. Bibaza uyu muriro eske abakobwa rero batinya bavuga ati abo badayimoni bava batwicirayo. Baca biruka bavuga ati bariko bahungana abadayimoni ntibava babaturirayo. Mugabo abahungu bamara bahungu. Ico cumba rero kirasha, ivyo bintu biratokombera. Ndashimira Imana, nari kumwe n'umuhizi mama Kentia, numva umutima ugira unce mu kanwa kubera je nari sanzwe mfite na estomac izira amasiresi, kwa muganga barambwiyenze n'indi kintu kimbabaza. Numva itanguye kuduga igira ince mu kanwa, mugabo amba hafi arambwira ati ko abana bakomeye ataco babaye. Umwana umwe niwe yanyereye, bariko barazimya kubera amakaro murazi ko anyerera. Yaranyereye aravunika akaguru, mugabo baramusize pomade, ntabwo biri grave gose. Amena. Rero murumva ko bari baryamye, hari 2:00 ni inzu yasha, ico cumba bari baryamye bari mu nzu. Rero uwo mushwarara murazi ko kesha abantu bazi imishwarara ntiyijana, ni kuvuga rero gwaciye mu canzo. Ivyo umwasi yari yateguye yabitwaye muri stock, irinda abana banje, abana 6 bagira bahire mu nzu. Nukuri murumva ico kiriyo ntabwo cari coroshe, ico kiriyo cari giteye ubwoba. Edayeri naje ntabwo nari kubaho, ntaho numva nari gutaha nja, n'umutware sinzi yo yataha tumbera. Murumva abana 6 bose bakazigirira mu nzu. Murumva ivyo bintu ko bitari vyoroshe. Ubwo rero n'ubu umutima nturatekana. Umugabo nawe yaciye amanuka ejo, iyo atana amanuka je nabwiye ko ntarara mu nzu, nza kurara muri baza.
aho rero nasanze abana bose birutse inzu bayihunze bayitaye bazi nyene ko bahava baca basubira gusha bagiye no guteka ntibatetse bagiye kugura utuji baranywa n'ibitumbura. Amen. Nukuri mumpera Imana amashi cyane yarayihankuye yaraye isubiye kuntwenza. Nukuri ubutunzi bwanje nibitse ko n'abana banje, nta bundi butunzi jewe mfise nishimana ngaha muri iyi si atari Imana yo mwijuru n'abana banje. Nukuri kw'Imana umuntu yoba azi ko agenda kuri planning ayihoze kubera ubutunzi bwacu n'abana bacu tuvyara mu nda zacu. Ni kuri murumva ko karagahinda mu nzu yanje ntaco mfise nari kuvuga. Amen. Yindi ntahe mfise nubwo ivyo vyaruko Satani arabesha. Imana ikomeza kutubwira neza muri repentance. Itariki imwe Pasiteri Harisa Medi, itariki imwe nyane yo ku 8 yatanze envelope zitanu. Yatanze envelope zitanu. Izo envelope zitanu avuga ati murihe niza abantu batanu batanga 100 ati kandi ku kwezi ku8 kugahera atacuraronka atacurabona uzoco sanga mu biro umbwire Imana navuganye nayo izobibesha. Amena. Jewe iyo tariki imwe urumva ko hari Samedi yayivuze ari Samedi kuwa mbere nabonye igitangaza c'Imana, igitangaza gitunguranye ngira Satani niyo mpamvu ariko aravyura ifuhe kubera nabo bana bumva bagira bahire mu nzu harimo babiri bazoronka diplome tariki 30 z'uku8 urumva iryo ryose nipfuhe ry'abadayimoni. Rero ivyo pasteur yatubwiye iyo envelope je yarankoreye naraje ndayitora nashaka kubabwira ni mwabona pasteur ababwiye ati izi envelope zisaba nizumugisha. Nukuri ntimuzotangara umuntu agiye kuyitora ngo afise amafaranga, ahubwo ikiri muri wowe wipfuza ko Imana igukorera uzogende kuyitora utitwaje ngo nuko nafise nta nafise, ariko nabwiye Imana ndagiye kuyatora ko ndafise ikintu ngomba kunkorera muri uku kwezi ku8 ndashaka intahivuga bugira ntahirivugira. Amen. Rero je nafise umugabo yarakuva 2015 akazi karaheze yakora ibiraka kibonetse sawa kibuze sawa, ariko twabishimira Imana. Rero ubunye kuwa mbere itariki 3 urumva ko hari Samedi caca mo dimanche kuwa mbere baca muhamagarira akazi. Amen. Haleluya. Murumva vya 100 natangira Imana, murumva ko vyavuze nubwo Satani ariko araza kwivanga. Kuva 2015 nta kazi yari afise kari karaheze gushika uno musi tarike 3 z'uku8 ari harose akazi no musi 2026. Rero shima Imana cyane, Imana ya repentance, shima Imana ivuga ya repentance, shima Imana ikora. Ndashima umuvyeyi wacu Daddy aturarira amajoro adusengera. Ibyo byose vyabaye twagiye ni kubera uburinzi bwa repentance, ni kubera Imana idukunda. Rero shima Imana cyane sinobarusha, ariko mwumve ngo mfise amashimwe adasanzwe narashitse numva ngomba gusara ndajugumira ndabura ico mvuga. Amen. Rero munkomerera Imana amashi, Imana ya repentance ihabwe icubahiro. Umuvyeyi wacu Imana imukuze kandi imwagurira imbago nkuko yazaguriye Yabesi, imwongera imbaraga nyinshi, natwe turushirizeho kumushigikira kugira aronke imbaraga n'inguvu. Murakoze n'ukuri. Imana yumva amashimwe yanje nayishengero ndazi ko namwe bitari koroha, abankunda n'abatankunda mwari kubabara, nta ukundwa na bose, ariko ndazi ko n'unkunda n'utankunda bari kubabara. Shima Imana rero itashatse ko biba, shima Imana yangumije kwa gateka k'abavyeyi. Imana ntihabwe icubahiro. Amen.